Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi batazi aho bagiye kwerekeza mu gihe biboneka neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD butakibanezwe, kandi bikaba biboneka neza ko abategetsi bakomeye cane bakomoka muri CNDD-FDD aho gufata ingingo zikiza igihugu bariko barafata ingingo zirushaho gusambura igihugu ku rugero rukomeye cane. Benshi bakavuga ko hari abantu binyegeje mu butegetsi ariko mu by'ukuri baburwanya kandi bafise imbaraga zirengeye iz'ubutegetsi. Ibi byose nyine bikaba biri kugira ingaruka zikomeye cane ku barundi batandukanye. Gutondera ibisi nabyo nyine bisigaye ari icaha kijanye no gucafuza igihugu mu gihugu c'u Burundi. Ibi bintu birababaje, birateye ubwoba kubona gutondera ibisi cane cane mw'ijoro bisigaye ari icyaha gikomeye cane ku barundi. Ibi bikaba bibabaje mu gihe abarundi ataribo batumye igitoro kitaboneka, bagatuma ubuzima bwabo bukomera cane. Benshi barababazwa no kubona amakosa aho kugira ngo ahorwe abariko barayakora, bariko barayahora abanyagihugu bato bato bariko barabirenganiramo. Icaha co kudonda bisi birateye ubwoba kandi birababaje mu gihe baba babuze uko bagira kandi na batatonda amabisi babishaka, kuko baba babuze nyine amabisi abunguruza kubera ibura ry'igitoro ririko riribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Iki ni icyaha kije kiyongera ku cyaha gishasha cyo gutondera igitoro ku masitasiyo. Ibi nabyo nyine bavuga ko bicafuza igihugu c'u Burundi. Abarundi batandukanye baribaza aho Uburundi bugana, bakibaza niba koko iyi ntwaro ya CNDD-FDD ariyo ibereye gutwara igihugu c'u Burundi by'ukuri. Benshi bati ko bamaze kwica igihugu bakaba barakuyemwo ibyo bashaka, bapfumye bata bakomoka bagahunga bakareka abanyagihugu bakitunganiriza igihugu, ko biboneka neza ko kugitwara byamaze kubata kuw'amazi. Ni amakuru menshi ahambaye cane twabateguriye, tujye kubereka amagorwa akomeye ndetse n'ibyo leta y'u Burundi iriko yita icyaha gishasha, harimwo gutondera amabisi ndetse no gutondera igitoro ku masitasiyo. Ibi byose bikaba byashavuje abarundi batari bake, bakaba bavuga ko ibyo ari byo byose bagomba gukora ibishoboka byose bakikuraho iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro y'agacirizo, iyi ntwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi. Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Gutondera ibisi nabyo nyine bisigaye ari icaha cane cane mw'ijoro. Intahe y'umunyagihugu ubabaye cyane kandi wahuye n'ingorane zikomeye cane. Inyuma y'inkuru twabahaye ejo ivuga ingene mu Burundi hadutse icaha gishasha kijanye no gutondera igitoro, hari umunyagihugu aba mu gisagara ca Bujumbura yatwandikiye atubwira ibyamubaye ko hirya y'ejo atondeye ibisi mw'ijoro. Amajambo dukoresheje hano ni ayiwe bwite, ndetse tukaba tugaragaza umubabaro yagize iryo joro. Ayo nabonye kuwa gatanu uheze ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa gatandatu 2024. Mbonye uvuga ngo hazogera naho gutonda ku mirongo muri ville biba icaha, nkaho umengo ntibyatanguye. Jewe ryari itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 kuwa gatanu niviriye ku ishuri nari nize mw'ijoro. Iko gutaha nshitse ku kituro
c'amabisi nsanga ntonze n'imiburiburi noshikirwa nk'isaha 4 z'ijoro, aho hari hakiri isaha 1. Niko guca nibwira nti reka nje kuba ndateramira ku nshuti yanje ikorera mu kabare kamwe kari muri ville, nti basi ndindire imirongo igabanuke kandi duce turatahana. Erega isaha 3:40 turatashe nsanga imirongo ni nk'imwe ya samoya. Mw'ako kanya haba haje pick-up y'igipolisi iba ishwaragiye mu bantu ibatahisha ku ngufu ngo nta bisi zihari, taha n'amaguru kandi ni itegeko nta n'umwe bakeneye ku murongo. Ako kanya ab'ubwoba baciye bagenda, abandi baranka kuko babona ariko haraza bisi imwe. Twebwe mw'ako kanya twaciye dutera tuja kuri biro ya Rumeteri kugira turindire ko basi abantu bahera muri ville ku buryo nihaza bisi imwe ica itahana abameze nk'abagiye bakwepa muri ville. Nagirijwe ko ndiko mpa amakuru Pacifique ninahazwe. Nka saha z'isayine bisi imwe iba iraje. Tibonye turagenda turiruka. Jewe nariko ndungikira Yodiyo umuhungu tubana ndamubwira ko nabuze uko ntaha. Aho nari nambaye ekuteri mw'ako kanya mba ndahagaritswe nshitse kuri bisi. Umuntu nza numva ngo wewe uriko uha message abanyaburaya urinde. Nabibazwa n'umuntu yambaye civile gusa mu rubavu nari namaze kubona ko yambariye ku nkoho. Ca nibwira nti reka mvuge make ntibampitane. Niko kumwereka ikarite y'umunyeshuri. Aca ambwira ko mubo bafashe bateye amagrenade ngo basanze harimwo abanyeshuri. Nanje ntangura kumwishura gahoro nti burya aho ntiwihenze, ko imyidondoro yabo umengo nta munyeshuri nigeze numva, usibye ko hoba harimwo abize gusa. Aca atangura kunkankamira aba anyatse ka gatelefoni kanje. Tuguma duharira ndamubwira nti burya izo ekoteri nambaye nizo zigira zitere ikibazo canke kuba mvugiye kuri telefoni nico kibazo. Niho umwe yacikwa numva avuze ngo usanga ariko afotorera Pacifique ninahazwe. Umutima nti mkumbure. Emwe nanje mw'ako kanya nca mbaza nti uwo Pacifique wewe ni uwuhe atwara ubushiranganji ubuhe? Erega mbonye bibaye birebire kubera gutinya ko nahava nagirizwa gutanga amakuru muri Focode, naraciye bugufi ntangura kubayagira umutegetsi ukomeye mu gihugu asanzwe ari inshuti yacu. Gutyo babona gutahura ko nanje noba ndi umusendede FTD. Ico nico cankijije, yaciye andekura arasubiza telefoni yanje, ariko ya bisi nayo yari yamaze kuzura. Wa mugenzi aransiga birangira ngiye gusaba indaro ku bagenzi hafi yo muri ville. Ico narashaka kuvuga rero nuko ubu no gutonda muri ville bisa n'icaha. Gusa kubera ubwinshi bw'abantu atakundi bari bubigire, abategetsi nabo bararaba bakumirwa. Ariko ijoro ryitereye barabirukana bakagenda n'amaguru ngo kugira ntiducafuze igihugu. Ndagusabye niwaramuka utanze iyi nkuru uze unyegeza izina ryanje. Ariko ico womengo coco nuko kuba mu Burundi uri umunyagihugu asanzwe wopfuma uba impunzi y'ikindi gihugu. Murakoze cane. Hariho ibintu biba mu Burundi bigatuma niyumvira ko hariho abantu binyegeza mu butegetsi ariko bafise umugambi ukomeye wo kubwankisha abanyagihugu. None nk'umutegetsi arungika abapolisi gukubita abanyagihugu barushe isaha 4 z'ijoro, by'ukuri aba ariko akorera ubutegetsi canke aba ariko arobasambura. Hari umunsi abatwara Uburundi bazobitahura ataco bagikiza kandi bikazagira ingaruka zikomeye cane ku butegetsi bwabo. Nukuri abarundi bararushe kandi barafise umutima uhagaze kubera ibyo bariko barakorerwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Akajambo kankoze ku mutima kandi kanteye agahinda nako ngo hako woba mu Burundi uri umunyagihugu usanzwe wopfuma uba impunzi y'ikindi gihugu. Birababaje cane. Bica byumvikana ko amagrenade aterwa na leta kugira ngo abenegihugu batinye ntibaze baratonda barindiriye
bisi. Abategetsi bacu barananiwe no gutwara igihugu, ubu rero ntituvuga amafuti no gucafuza igihugu, ahubwo nibatange imihoho kuko biraboneka ko ataco bariko barafasha abene gihugu. Igihugu c'Uburundi we urapfuye pe, n'Imana ivyemere tumere nk'abantu bari mw'ibohero rikuru ry'isi yose, kubera ubugabo bungahe ntiwoburimbura tukabaho twishimye tukava mw'aka gahinda turimwo. Mana raba amarira y'abarundi, utabare abarundi kuko bari mu kaga gakomeye cane. Gusa aruraba kandi afise ubwenge, hariho ibintu biriko biba mu Burundi atari uko bikorwa n'ubutegetsi, ahubwo ababikora barasumbya ingufu ubutegetsi. Uzoramba azobona vyinshi pe. Uko bimeze kose birababaje cane kandi birateye isoni, birahambaye cane. Ngira ntibaba bibuka ko hariho abantu baba kure yo muri ville. Gusa nk'umuntu ataha hafi nka Kamenge, Nyakabiga, Musaga, Kanyosha, Kinindo hakiri kare agombye yokwitahira n'amaguru. Mbona ivy'igitoro bigoye kandi biteye isoni kugira ngo igihugu kivuga ko umunyagihugu urindiriye icyo akeneye kandi yemerewe n'amategeko bavuge ko ari gucafuza igihugu. Nibutse akaririmbo k'abaraho mu mugambwe iwacu ngo batera igere rya nyuma, nibaza nabo harimwo abariko barasambagirika bahura n'ibibazo biriko biraba mu gihe bahora bahayagiza ubutegetsi buriho. Kumbure nabo nibabone amagorwa abarundi twese turiko turahura nayo. None ubona ibyo biyumviriye atari byo, atari mwebwe mutanga amakuru, erega ntibihenze. Hama abo mubibwira babafashije iki kuyagira utabuze? Birababaje cane kandi birateye isoni. Uyu ni umutegetsi nawe uvuga ko batihenze, kuko n'ubundi uwo bakitse ko atanga amakuru n'ubundi koko niwe utanga amakuru. Ariko nyamara ibiriko biraba birakwiye guhagurukirwa n'abarundi isinzi, atamuseneri ataki, kugira ngo dutabare igihugu kuko kiramaze kugwa mu manga itari nkeya. Icaha gishasha mu Burundi, abatonera igitoro bacafuza igihugu. Nta kintu coroshe mu Burundi nko kwitwa umwanzi w'igihugu. Kuva mu ndwi iheze harafashwe amategeko adasanzwe. Kuva ubu kirazira kuja gutondera igitoro kuri za sitasiyo. Aho ni mu gihe hari imodoka zahora zirara ku bunywero bw'ibitoro mu kurindira ko coboneka zikaronka. Ubu imodoka isanzwe kuri sitasiyo irindiriye igitoro bayitoza amande, aho naho batayikuye ko imparati yayo. Amategeko mashasha ava mu gipolisi avuga ko ikizira kuja mu bunywero bw'ibitoro udafise amakuru ko cobonetse. Ayo mategeko avuga kandi ko kizira gukura imodoka muhira udafise igitoro kigusubiza inyuma. Aho ngo ni ukugira ngo imodoka ntihave ikamira mu nzira ngo ice ihaguma. Gutonda imirongo bicafuza igihugu. Insiguro y'ayo mategeko y'akataraboneka ngo nuko imirongo y'imiduga itondeye igitoro icafuza ishusho y'Uburundi. Ubu rero umuntu atondeye igitoro aba acafuje Uburundi kandi aba ahindutse umwanzi w'igihugu. Ni ukumwivuna. Aho leta itagishoboye gutanga ibyankenerwa mu Burundi yokwemeza ko iriko irica igihugu, irahindukije amakosa. Urondeye igitoro niwe mubi cane. Biratangaje ingene abatwara Uburundi batora umuti w'ibibazo. Baratanguye bagiriza amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ko yonona ishusho y'Uburundi mu kuvuga abicwa, abanyuruzwa, abahohoterwa, abapfungiwe ubusa. Kubw'abategetsi ikosa si ukunyuruza abantu bakaburwa irengero. Ikosa ni ukwerekana ko hari abantu banyuruzwa bakaburwa irengero. Ikosa si ugupfungira abantu ubusa. Ikosa ni ukwerekana ko hari abafungiwe ubusa. Ubu ntaho bitandukaniye n'igitoro. Ikibi si uko igitoro kibura mu Burundi, ikibi ni ukukirondera, kubyerekana no kuvuga ko cabuze. Ejo kumbure icaha kizoba gikomeye cane. Ikibi ni ukuvuga ko intwaro inaniwe gutunganiriza abarundi. Ikibi si ugusonza. Ikibi mu Burundi ni ukuvuga ko ushonje. Ikibi si uko abategetsi ari abasuma bigungira ko ivyakijije abarundi. Ikibi ni ukubivuga. Ibibazo birakomeye kandi birateye ubwoba. Abarundi bari bakwiye gufatana mu nda
bakikuraho iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro imaze imyaka yababa 20 ipfukamye mu nda abarundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.